isabukuru yari ku bitariki 19 nkuko nabivuze mugabo ntiyabaye kubera yuko umushikiranganje yararose urwandiko rwa bamwe mu bo dusangiye ibikorwa amubwira yuko bobo kumbura agatima katanamwe ivyo nibisanzwe ko turabana b'abantu mugabo ico nogira ko menyesha ngaha nuko mu bisanzwe umushikiranganje nkujejwe intwaro guhanura gukebura ibintu bisanzwe kandi ico gihe twarabonanye nawe turavugana uko tugiye kubigenza turabikora mugabo kumbure urwandiko kuko duhagarika ngo ntidukore iyo sabukuru bakwamaze gusohoka tutaraheza ivyo twariko turakora ivyo nibisanzwe mugabo mu bisanzwe amategeko kuntari ubushikiranganje nibwivanga mu bibazo byo hagati mu mugambwe nanone uko amategeko yubatse intwaro ishikirwa ikorana n'abajejwe guserukira umugambwe muri ivyo umushikiranganje akorana n'userukira umugambwe ku rwego rw'igihugu iyo rero habaye abandi bagira ingendo yo kuza baraca ku ruhande bagira ibibagira biriya birashobora gutuma kumbura abantu batabibona neza mugabo nta mutsi wishibere twaricaranye tubananya tuganira kuko ingendo yo kuyaga niwo muti urama w'ibibazo byose bishobora kuba hagati y'abantu hagati y'umuntu n'urundi niyo mpamvu rero turiko turatera intambwe tuje imbere ubu twese turiko turategurira hamwe ibikorwa ku itariki 12 isabukuru turayikora twongere dukore na rya koraniro kaminuza